umupolisi akora dosiye y'icaha ibi bindi bimuraba mugabo bimwe nyine navuze yuko ari ukubaniza kw'ijisho mukaza muradufasha idosiye umupolisi ajejwe mu OPG yakoreye muri komine ari dosiye sivile iyo ntabwo nimwe bifise umwe n'igihugu arashobora kubandanya ibintu byiwe kandi abo akatungira urutoki akatubwira ati yamari kumeze bijya byose ni bya bindi byo kurondera gufasha ucanke uriya kubera icyo baba bamwemereye ibi rero ntibiri kuri n'amategeko na gato kandi utureye ijisho aba n'abantu bo guhasha cyane kubera yuko baba bihaye misiyo batarekurirwa n'amategeko kandi nabo nyine barabizi kuko nta muntu n'umwe aba an officier de police judiciaire atiza amategeko barazi ibyo bajejwe barazi inguvu zabo zigarukira aho zitangurira n'aho zihereye kuko hajya mu mategeko nama nabivuze kenshi ni uko nyine tutaraba professionnel hajya n'idosiye yose yatanguye urinze umupeji ahamagara akamubaza agafata PV iyo dosiye yose yategerezwa gushika muri parki kuko na polisi nta burenganzira ifise bwa classement sans suite abafise uburenganzira bwa classement sans suite c'est sur les parquets idosiye yose yarenze itangura yategerezwa kugenda ikabandanya igashika kwa procureur akamenya akamubamenyesha ibibazo ni nk'uko hajya dosiye yatanguye umupolisi nta devoir afise yo de bien qualifier l'infraction y'icyaha cyakozwe uko wewe arabikora uko abibona ngo parke niyo iza gukosoreka ku biti iki kintu wagikarifiye nabi n'article wa 10 nico gituma twebwe turi les